kugira ntanguze football des amputés aba basanzwe bari mu ba jeune nari nsanzwe nkurikirana ndabicishije muri fondation NGOGA Patrick ko jewe nije nsanzwe mbakorera ama prothèse ama orthèse bijya byuma nsubirira ngingo bibafasha kwiyunguruza nkabona ingene umuntu w'umujene iyo ashikiwe n'ubumuga aca yihebura muri we kugira ronke ikindi kintu cyasubira kumuha umunezero turamuyagisha tukagereza kumwumvisha ko yo ashoboye naho yacitse ukuguru canke ukuboko mugaba agifise umutwe je niyumvira ko byose bishoboka we ntabitahure mugabo umunsi niyumvira kubatanguza football ndatangurira kuri bo twari kumwe bashika kuri 4 personnes ndaja muri vye ndagura umupira ndabashirira aho bakinira baratangura baraduga harazamo barabasisi barabawiti barabaduze gushika aho bashika kuri 29 personnes barabikunda turaduga tukaja kugurura ama equipe ruguru aribo bagenda kugura za Cibitoki Muyinga Gitega Makamba ama equipe tuca dushika ku ma equipe 8 ayo ma equipe 8 niyo twagiramo selection y'abakinyi bitwaye neza ariho uno munsi ubona dufise equipe nationale. Ni equipe nationale mwimirije gukina inkino za Afrika z'igikombe cya Afrika bega aba bakinyi gira amatororokanye haraheze umwanya wana gute novuga nti uyu mupira utanguye gukinwa mu Burundi haraheze umwaka umwe uyu urukino turutanguje muri uyo mwaka niho twabashije gushika kuri ibyo byose kwadera muri CAF ko basha kwiyandikisha au niveau mondial ibyo byose ngira ngo mwarabonye mu minsi yahera abashitsi bavuye muri CAF baza kutugendera mwarabonye ama equipe dufise ruguru za Cibitoke Makamba Muyinga Gitega izo zose tuzuguriye muri uyu mwaka uheze wa 2023 uyu mwaka wa 2024 wari umwaka wo gutangurana na preparation ya equipe nationale kugira uno munsi twe dushitsa aha name no kwezi kugira 5 turiko turateguriye iyi equipe. Ku bantu badukurikirana urukino rukinwa gute kubatabizi amategeko ni nkaje mu rundi rukino rw'umupira w'amaguru rw'abafise amaguru yose bimeze gute turabona bose bakina bafise amabeki bimeze gute amategeko yabo yego ntibitandukanye cyane n'urundi rukino sauf que twebwe urukino rwacu rukinwa 25 minutes 25 tukaja muri mita iyindi 25 tugasubira muri tere hama twe abakinyi bacu equipe birimo abantu 6 na nyezamu atagira ukuboko nivuga n'abantu 7 kuri kote kuri equipe na equipe yindi urukino rwacu turukinira kuri demi-tere nkuko mubona sitere yose ibindi ni amategeko agenda urundi rukino natwe niya tugenda harimwe amakarata tukura karton ego cyane akoze ikosa agatera ibekiye mugenzi wiwe arahabwa carton jaune akoze ikosa riboneka ko yabigize ubigirankana arahabwa carton rouge nkandi ma equipe ariko ntawo rushitsi bamwe twabo rushe kiragoye ko nawe ushobora gusa ukuguru kwiwe kwaracitse nawe yitanga ashika imbere aha kwa nyezamu ariko yatanga umupira ntibagikarira cyane mugabo najyo nikosa mwimirije gukina ico gikombe cya Afrika bega tubwire muzoba muri kumwe n'ibihugu ibihe bimeze gute ni ibihugu bishika 16 mugabo twe turi mu itsinda A ririmo Uburundi Egypte Nigeria na Cameroon. Urukino rwa mbere muzorukina nande? Tuzorukina na Cameroon. Itariki 19. Muri ibyo bihugu byose igihugu gikomeye mutinya kimaze igihe ikina zino nkino ni iki? Ni Egypt ari nayo izoba yatwakiriye iwayo ari nayo yatanguje isa naho yatanguje izo nkino muri Afrika.
twavuga yuko none ubunye imyiteguro ikigenda neza, bega murafise abamenyereza ababizi ego cane cyo kubakorera ibyo bintu byose cane rwose kugira umumenyereze ubu biratandukanye n'ujya mukinyi abatagendana ubumuga. Ego abamenyereza bacu wabonye ko usanzwe bazi bafisiye uburambe, dufise abamenyereza bakwiye babinononsoye, hama abakinyi bacu nabo bameze neza, nta urwaye arimo, etat de santé yabo imeze neza, tubona ko atagihindutse insinzi ari rwacu. Yego. Ni ikihe kintu wobwira nk'abandi bo bashobora kuba bagendana ubumuga ariko badukina umupira w'amaguru bataramenya nk'aho mukorera? Turi kuri centre technique, dushimira uburongozi bwa FFB kuba barabonye ko natwe naho tugendana ubumuga mugabo dushoboye, bakabasha kudutiza kuri centre technique aho natwe tugira imyimenyerezo. Ni karibu n'abandi bose bobyifuza kugira bashike ngaha kuri centre technique. Muri make twavuga yuko urukino rwahinduye ubuzima bw'aba bantu bakina ubunye, biyumva gute iyo muri ko muravuga? Aba bantu rwarabahinduriye ubuzima, baranezerewe, bafite umunezero batigeze bagira mu buzima bwabo. Harimo abahora basega mw'ibarabara, ko iyo umugaye ntuca utahura ko wumva ko hari ikindi yoko. Abenshi b'abajene baca baja mw'ibarabara gusega, mugabo benshi twarabasanga tukabasigurira, tukabumvisha ko nabo naho bagendana ubwo bumuga mugabo bataremewe mw'ibarabara, n'abari abantu Imana ifise umugambi mwiza yabateguriye bashobora kugira icyo bashitseko. Uno munsi rero baratunze imiryango yabo, bagira bateze n'igihugu cabibarutse muri rusange, baduze idarapo ry'igihugu, ko nibaja muri Egypte bagatsinda ni idarapo ry'igihugu rizohungabana, rihungabanijwe n'umuntu agendana ubumuga. Wa muntu utokwiyumvira ko nawe hari icyo ashoboye, mugabo uno munsi agira yurira indege agiye guhesha ishema igihugu cacu.